Mpere ku kibazo bavuze, ikibazo kijanye na universite. Ico kibazo kimaze iminsi atari mikeya, ariko uno munsi turifuza ko cyohera. Hari abavuze ati dukore dushireho umugwi uza kuraba muri bya vyiyumviro bitatu, turabe icokorwa nimba bo kubaka universite nshasha, nimba hoba ico bita amakampisi, hakaba kampisi y'Ingozi hano, canke hakaba kurehabilita iyi Université de Colline. Ibi ni ibintu vyoroshe kugira ngo hano dufate ingingo, no kwita ko ari ingingo politike ya hano, ibindi bizosigara tekinike, hazobe noneho umurwi ushobora kubikora cyane, imirwi ushobora kubikora. Nashaka ntambure mvuge ni gukora kampisi y'Ingozi, na nyakubahwa Bosman yabivuze, gukora kampisi y'Ingozi ni Ngozi, naco twebwe twabagiye uduhinduyemo kinini. Ni ukuvuga ko iyo alternative ntikwiye, kuko twebwe ntacyo twiyungukamo kinini, kuko n'abana twoza dushiramo muri iyo kampisi amahera yabo yoza ataha Ngozi. Ni ukuvuga ko ahubwo tuba turiko turateza imbere Ngozi, aho kugira ngo Universite y'Ingozi, aho kugira ngo duteze imbere Universite yo mu Kayanza. Ico ni ca mbere. Ni ukuvuga yuko iyo proposition umuntu yoshira ku ruhande. Ica kabiri bavuze bati turabe mbega Université de Colline iyo twoyumva gute, twoyigenza gute. Representant legal wayo yadusiguriye mu ncamake, ariko yaramaze no kubidusigurira ikindi gihe kugira ngo twumve neza ingorane yagize imaze kujaho. Twebwe rero turi Abanyakayanza, icyo twemera nuko kandi twokwemeza hano nuko porogaramu bakoreyeko zarizo, porogaramu bakoreyeko cyangwa bakoresheje zarizo. Izo porogaramu zaramaze mu bushikiranganje butandukanye, barazisuzumye basanga zirakwije ivyangombwa. Aho rero kuri porogaramu nta kibazo, ariko ku bindi byose andeho y'amaporogaramu, kuko ayo maporogaramu arashobora gukoreshwa n'ubundi bushaka gushinga kaminuza. Ni ukuvuga yuko wewe utokwirirwa uza kurondera izindi porogaramu mu gihe izindi zihari. Ico ni kimwe. Ikindi ca kabiri, twumvise yavuze ati abarimu basigaye ni nkewa, ati natwebwe mu barongozi dusigaye turi babiri. Bica bidusaba rero yuko twebwe tutwokwinjira, twebwe Abanyakayanza ntitwokwinjira muri gestion ya universite uko bayigereje, ngo twinjire muri ivyo bibazo ishobora kuba bifatanye nuko universite yakora, kuko tubigiyemo vyodusaba igihe kirekire, kuko bisaba audit approfondi. Iyo audit kurondera ko bazoduha resultat
baca bakubaza bati mbega izo resulta uzozikoze iki? Kuri twebwe ni uwundi mwanya muremure avec des risques yuko amaresulta yova muri audit atangije toshobora kuyaha. Sinzi ko ibyo ndi kuvuga byumvikana. Rero tugiye kuraba ku rundi ruhande dusanga yuko inyubakwa zari z'intara. Ni ukuvuga rero yuko nta rezo n'imwe, kuko inyubakwa zozo nibaza ko bari barazitije kaminuza, aho nta kibazo gihari. Ariko izo nyubakwa ku cyifuzo yuko Kayanza yo kubaka universite, ishaka universite concurrentielle kandi ifise kabisa uburemere. Murazi ko Kayanza turafise abana isinzi n'isinzi. Murazi ko bavuga yuko twigaruka cyane mu Kayanza. Muraza mugerageza mikubita gashi, ariko murumva ikibazo kijemo n'abana benshi baje mu kaminuza kandi ntawe gushaka guheba, kandi bategerezwa kuba forme de façon spécialisée. Natwe turonye icyabwenge bica bisaba iki? Icyambere bica bisaba ko abashaka Ngozi ikabishaka kuzana campus hano, bienvenue, nta ngorane. Abapantekote bakaba bashaka kuzana kaminuza hano, bienvenue. Tugira amakaminuza menshi cyane kuko turafise abana benshi cyane. Mugabo rero bidusaba gufata ingingo, tukemera, tukibabaza, tujye twubaka university nziza imeze neza, dutware porogaramu dushiremo. Ariko kubera ko nabo batanze amahera muri ayo maporogaramu, tuzobagurira izo porogaramu hanyuma twubake kaminuza, na cyane cyane yuko amazu bakoreramo ni mato. Niwo uvuga yuko harimo universite, wovuga ngo niyi nta universite moderne, oya. Abandi bariko bubaka nyine ibintu binini koko bihesha agaciro, bihesha icubahiro intara.